Namakuru ateye ubwoba hejeje kudushikira ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ariko aradushikira na amakuru avuga yuko President Evariste Ndayishimiye ngo yoba yigira ngo yikureko hurongoye ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo yonyine agize imyaka irenga 13 arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. Bamwe na bamwe bariko barabona yuko ibintu vyoba bigiye kuyangara. Imvo zatumye President Evariste Ndayishimiye ashaka kwikura ko General Prime Niyongabo zoba ari izihe turaza kubigaruka ko ugupingana gukomeye cane kuri hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo, aho nyine muri ayo mabanga amaze imyaka ishika kuri 13 kuri ubu ngubu ibintu biriko birakomera cane. General Prime Niyongabo ati ni twebwe twatanze itegeko yuko ingabo zacu ziva muri Uvira ndetse no mu bindi bice vya Kongo, aho ingabo zacu zariko ziragwana bizwi yuko zidatsindwa, ariko nanone bamwe n'abandi bakabona yuko ngo zatsinzwe, aho nyine General Prime Niyongabo hakana yuko ingabo z'u Burundi zitegeze zitsindwa urugamba, ahubwo yuko zavuyeyo ku itegeko ryatanzwe na General Prime Niyongabo. Ariko nanone amakuru adushikira nuko izo ngabo z'u Burundi nubwo zakuwe muri Uvira bitari vyumvikanyweho hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'abarongoye igisirikare c'u Burundi. Cuka ntago ari ciza hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo. Prime Niyongabo avuga yuko igisirikare c'u Burundi kitakagombye kuba gikoreshwa amakosha akomeye cane ashobora kugisambura, kandi ko igisirikare cy'igihugu ari co gucungera ubusugire canke gucungera imbibe z'igihugu, atari ico kujya kurwananya canke kurwana n'abandi bariko bararwanira uburenganzira bwabo. Ho muri kano kanya ibintu vyabandanije gukomera cane, gupingana hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo kukaba kwabaye ku murindi ukomeye cane. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane ku ntambara za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, intambara bivugwa yuko zasenye igisirikare c'u Burundi zigateza indyane mu bategetsi ba CNDD FDD, aho kuri ubu ngubu abategetsi bariko bararwana cane bikomeye mu mugambwe CNDD FDD. Ibintu bikaba vyarasubiye gukomera ngo usivye n'igisirikare n'umugambwe CNDD FDD, intambara za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu zajeje kuyisambura. Turaza kubabwira amakuru menshi ni nyuma y'amakuru kwari kwabahaye yuko M23 yajeje kwemera yuko izarekura igisagara ca Uvira, ariko nanone ico gisagara kikazacungerwa n'izindi ngabo z'ibihugu byunze ubumwe, ko kitagomba gucungerwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare ca Kongo bafatanya na FDLR, aho M23 yatanze kondisiyo zikomeye cane. Ni nyuma ngo y'amasezerano yabereye i Washington, aho M23 ivuga yuko iriko irashira mu ngiro ivyo ayo masezerano avuga, ariko nanone u Burundi bwoho bukaba ari bwo buriko buragirira uruhombo rukomeye cane muri izo ngwano, bivanye nuko izo ngwano nyine ziriko ziracanishamwo n'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi, nkuko nari mpejeje kubikubwira. Mbere yuko tubabwira ibijanye n'indyane ziri hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu, abagira inama President Evariste Ndayishimiye bavuga yuko uyo nyine agize imyaka irenga 13 arongoye igisirikare c'u Burundi, ko ari we yishe igisirikare, aho kuri ubu ngubu igisirikare c'u Burundi vyari bizwi yuko kidatsindwa, kuri ubu ngubu gisigaye gikubitwa kigata kikomoka. Muri ano makuru rero reka tugende turabigaruka ko nkuko twabiguteguriye. Niba utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe, koresha kano karyo ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV.
koko Perezida Evariste Ndayishimiye agira ngo abogoze General Prime Niyongabo. Mu mwanya wa mbere twarababwiye amakuru menshi y'uruhagarara canke indyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo amaze igihe kinini cane arongoye igisirikare c'u Burundi. Hari amakuru yigeze avugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageje kumubogoza, ariko nanone bindi mu bihangange bikamama bikavuga yuko mu gihe General Bunyoni kuri ubu ngubu apfunzwe aciye afunga undi mu generali, ibintu vyoba bibi cyane. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yejeje guha amapeti akomeye cyane General Prime Niyongabo, aho kuri ubu ngubu namukura atabona iyo amushira usibye kumupfunga. Ibintu rero vyakomeje gututumba cyane kugeraho kuri iyi ntambara ya Kongo hoho ibintu vyayangaye ku murindi uteye ubwoba. Generali, nizere ko amajambo aguma azunguruka kuri izi mbuga hwaniro, mbuga ngurukana bumenyi, atari wowe woba warayavuze canke yoba nyine atariyo. Twarekuye Uvira ku bushake bwacu, twashatse kubahiriza amasezerano ya Washington. Igisirikare cacu ntikigera kineshwa ku rugamba. Aya ni amajambo yahejeje gushirwa ahabona na General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu asumbirijwe. Vy'ukuri aya majambo woba warayavuze Prime Niyongabo, ariko kandi nta gitangaje coba kirimwo kuko niko mwubatswe ukuri kure yanyu cane, kure yanyu cane. Jewe nsanzwe ndabizi ko ingabo zacu zimeze neza cane kandi zitangira igihugu uko zishoboye kose, ariko mwebwe abategetsi b'igisirikare mubafatanije n'abanyepolitike muva mu mugambwe umwe. Ni mwebwe mwishe igisirikare cacu, aho gukomeza igisirikare c'igihugu mwarakomeje imifuko yanyu. Igisirikare ntigikomezwa n'amajambo, igisirikare girakomezwa n'imitahe. Amafaranga agenewe igisirikare mwebwe abategetsi muyajana mu nyungu zanyu, kugezaho abasirikare babishuje uduhera twabo bakoreye, mubaha igihano co kuzunguruka igihugu cose n'amaguru. Muribuka ibiriko birashikira abasirikare b'u Burundi banze kuja kurwana intambara badatahura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko General Prime Niyongabo yabahaye kuzenguruka igihugu n'amaguru. Abasirikare baja kwitega ivyihebe muri Somalia, amadolari bahembwe mwaranse ko aca kuri African Union, yabihere ngo mpaka aciye mu minwe yanyu kugira ngo mubanze mukure ko muyakoreshe ibyanyu, nabo mukayabaha urusorongo. Ni ukuvuga n'udusigaye mukadutanga mutubaha mu rusorongo kubera muba muriko muyadandarisha. None ni ryari igisirikare mufata uko cokomera kandi kikarwana intambara kikazitsinda? Twaratangaye twumvishe ko n'amavuta y'amamesa yibwa abasirikare bakarya ibitagira n'utuvuta. Ibi si ibitera soni kweri? Igihugu kirongowe n'abantu bameze uko cokomera mu gisoda gute? Ni gute cyakomera maze abasirikare bakajya kurwana bafise morale ikomeye cane? Nyakubahwa Generali, rya FRDC mubona ikubitwa nk'imbwa z'insuma igira 10 muri Afurika mu bisirikare bikomeye muri Afurika, ariko kubera ugufatwa nabi n'abategetsi, kubera ibiturire vyiraye mu nzego zose, kubera kutitabwaho n'abategetsi n'igisirikare gisigaye kirya ibiturire biva ku mwansi bahanganye kikagambanira leta. Ivyo ndazi ko ntabikurusha kubimenya, ariko namwe ndavye uko bimeze. Ingabo zacu nazo nyine zigana hiyo nyine, aho nyine n'ingabo z'u Burundi kuri ubu ngubu bigeze zigiye kuza zitanga igihugu zikagambana n'umwansi. General Prime Niyongabo, igisirikare c'u Burundi, amabanga umaze ko imyaka irenga 13,
hari amakuru wasanze igisirikare cy'u Burundi gifite, ariko nanone ayo makuru yarahindutse. Igisirikare kitari gisanzwe kineshwa, igisirikare kitari gisanzwe gikubitwa ku rugamba, kuri ubu ngubu kirata kikomoka kigahunga kikirukanka cane. Biriko biramaramaza Uburundi ndetse n'icyo gisirikare mwasanze kimeze uko kiri, maze murakica nabi mugishira mu mugambwe CNDD FDD, kandi ubundi nta musirikare agombye kugira umugambwe abamo, ariko kubera mwebwe mwahisemwo ko ibintu byose mubishize mu maboko ya CNDD FDD, ibintu byose byarayangaye. Muravuga yuko muzategeka kugeza Yesu agarutse, ariko nanone muriko murihenda. Umuntu ataco wamumariye wasuzuguye yo kwitangira amaraso yiwe kubera iki? Fate neza ingabo mushire umutahe ukwiye mu gisirikare, mugure ibikoresho bigezweho, mutange training zigezweho ku ngabo, muheze murabe ko igisirikare cy'u Burundi kitazoba rurangiranwa nk'uko n'ubundi byari bisanzwe bizwi. Hari n'irindi kosha rikomeye muriko murakora kandi rizogeza kure igisirikare cy'u Burundi. Abo basore n'inkumi muriko mwinjiza mu gisirikare uyu munsi, mumenye ko batacinjira kubera kugikunda canke gukunda igihugu, oya, abo bahungirayo ubukene, ubushomeri gusa, kandi barazi neza ko ubwo bushomeri ari mwebwe mwabubateje, kuko mwivye igihugu kugeza aho gisigara muri zero. Rero abo ndabarahiye ntimuri kumwe cane n'igihugu, barashobora kugitanga kuko babona yuko n'abakirimwo ataco babamariye, ahubwo babandanya kugisenya. CNDD FDD muratwengeje kweri, mwubahuka gute kuvuga ngo muzotwara kugeza Yesu agarutse, mutigeze mukomeza igisirikare? Murabe ukundi ibisirikare by'ahandi biba bimeze, nka RDF ya Kagame ishaka gutwara Yesu agarutse, ingene gipanze mu gisirikare, ingene yipanze mu iperereza, kurya guhungabanya igisirikare ca RDF ni ibintu bishobora gukomerera buri umwe wese, ashobora gukora ikosha. Nubwo mwavuze yuko mushaka gutera igihugu cy'u Rwanda mukarwana n'igisirikare cya RDF, ariko ntago mushobora kubishikako, kuko igisirikare cya RDF bigaragara yuko ari igisirikare gipanze. Mwarafashe ibitwaro bikomeye cyane murabishira ku mipaka ihuza Burundi n'ico gihugu cibanyi, murafasta abasirikare ndetse n'imbonerakure n'igipolisi, murayurungikayo ngo muriteguriye intambara ikomeye cyane. Iyo mumenya canke mukakura icigwa mu ntambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntimuba mukora ivyo, kuko nyine Abanyarwanda baravuga ati yagukanze ntago iza iba inturo. Aho nyine ico bakorewe muri Kongo na M23 bivugwa yuko ishobora kubifatanya na RDF kuri ubu ngubu, ubasanze iwabo ico bagukorera arico gikomeye cyane kurusha ibindi byose. Aho nyine CNDD FDD yakagombye kuva muri ivyo ngivyo, maze igisirikare kikigenga kandi kigakomezwa na CNDD FDD, nubwo yabandanya kubaho, ariko nayo nyine igakora nk'umugambwe, apana gufata igihugu bakagishira mu mugambwe umwe, aho nyine bigaragara yuko ari byo byajeje kwica igihugu. Reka twigarukire kuri ya makuru avuga ukugene General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu na President Evariste Ndayishimiye rugeretse. Amakuru ahari nuko President Evariste Ndayishimiye ubwo yarungika ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gufasha igisirikare ca FARDC, insoresore za Wazalendo ndetse n'umurwi wa FDLR, bivugwa na leta y'u Rwanda yuko ari umurwi wasize ukozeho nyabwoko mu gihugu cibanye cy'u Rwanda mu mwaka w'1994, aho kuri ubu ngubu mu 2023 ikomeje kurwana urugamba rukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo 2023 rero bivuga yuko yoba ikorana n'igisirikare cy'u Rwanda, ariko vy'u Rwanda rubandanya kwiyamiriza kure
Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yumvikanye na General Prime Niyongabo bararungika ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko uko iminsi yagiye iza abo nyine batanguye gucanamwo bivanye n'uko barwaniye amaronko, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yashaka kuronka byinshi, General Prime Niyongabo nawe nyine akavuga ko ari we agaba igisirikare, aho ubutunzi bakura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aribwo nyine butuma babandanya kubaho mu bwoba bukomeye cyane kandi bakabaho bahanganye. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye nta yindi ngingo ngo afise uretse iyo kubogoza General Prime Niyongabo kiriko kiribazwa na benshi, aramukura mushirehehe ko yejeje kumuha amapeti yose, ntamugira umushikiranganje wo kwivuna abansi, ntamugira umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu, amapeti yose yarahejeje kuyamuha. Kuri ubu ngubu igishoboka nuko yamufunga, ico bikoze bamwe n'abandi bamubwira yuko atakora nabwo iryo kosha mu gihe afunze n'ikindi gihangange gikomeye cane. Intambara irakomeye cane. General Prime Niyongabo bivugwa yuko yahamagaye ingabo yari yagavye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze kuzihamagara Perezida Evariste Ndayishimiye amenya by'aya makuru. Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yashatse kumukura ako kanya baramubwira yuko byaba bimaramaje isura y'igihugu kandi ugucanamwo kw'abategetsi kwatuma n'abansi b'igihugu babikorera ko, aho kuri ubu ngubu buri wese ariko arategura ivye. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura kugaba ibitero ku Rwanda. General Prime Niyongabo abona yuko ivyo ngivyo bidakunda, no mu gihe ingabo ziwe zakubitiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icuka cibandanije kuba cibi. Ico bikoze mu kandi kanya turaza kubabwira ivy'inama iriko irahuza ibihangange kugira ngo barebe ingene bahoyahoya ibijanye n'iyo mijinya y'abo bategetsi babiri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. Turaza kubabwira vyinshi vyagiye biravugirwa muri iyo nama, ndetse tuza no kubabwira n'andi makuru cane ahambaye ariko aravugwa irya nini. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.